Ndaramukije mwese mw'izina rya Yesu Kristo. This is your boy MC Regis. Nk'uko vyamye, iki ni ca kiganiro ca kindi nyene tuba turiko tuvuga ku mateka y'abatwitangiye imbere mu gikorwa co guhimbaza Imana, ababikoze neza bigatuma bamenyekana kw'isi, tugakoresha indirimbo zabo, tukabatinya, tukabubaha kubw'amavuta bariko. Abo nibo tuba tubazaniye. Ariko imbere yuko dutangura, ndaramukije abari Burundi, ndaramukije abari Ngozi, ndaramukije abari hariya muhira iwacu d'ailleurs ku Gatumba. By the way, ku Gatumba iwacu ni mu ntara ya Gitega. Ndaramukije abantu bari Gitega mw'ishengero rya Plein Evangile, mw'ishengero rya Église du Bon Berger, mu mashengero ya Nka Vivante hariya. Ndaramukije abari Bujumbura, abari mu ntara zitandukanye z'Uburundi, ndaramukije abari muri Afrika, muri East Africa, ndaramukije abari hirya East Africa gato, abari za South Africa hariya, ndazi za Mozambique hari abarundi benshi. Ndaramukije abantu bari za Europe na Amerika, za Australia hariya. Ndaramukije abantu bari muri Chine mu vyubahiro vyabo, ngira ngo baca biyumva hano. Uno munsi turi mu gihugu ca Australia, mu gisagara caho ca Sydney, neza na neza mw'ishengero rya Hillsong Church. Nkuko tujya tubivuga mu mugwi wa Groupe de Louange wo muri iryo shengero witwa Hillsong Worship. Uno munsi niho tugeze. Ati none utujanye hiyo hose kugira tugere mu mwaka, turi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 83 muri ico gisagara. Nkuko ibintu bigenda bikavuka bisa n'ibisanzwe cyane, bikavuka umenga n'imikino. Nkuko namwe mumeze mu Groupe de Louange y'iwanyu, turi mu mugwi wa Groupe de Louange wa Hillsong Worship mw'ishengero rya Hillsong Church. Aha niho havutse indoto mu mwaka wa 83 yuko uyu mugwi wa Groupe de Louange ya Hillsong Church wokora ibintu biri ku rwego rw'isi, wereka gusa guhimbaza Imana gusa ku bw'iryo shingiro, ahubwo uzamura indoto wari ufise canke vision yo guhimbaza ikabizana ku rwego rw'isi. Bitangiye muri iyo groupe, ni groupe iziho gukoresha cyane umudiho wa pop na rock mu ndirimbo zabo zivuga ubutumwa bwiza, hamwe kandi n'igikorwa cyo guhimbaza Imana no gutazira. Kuva ubayeho uyu mugwi wa Hillsong, umaze gutora ubushimwe bwinshi, umaze kumenyekana cyane ku isi, umaze gutora ama Dove Awards menshi, umaze gutora ama Grammy Awards. Ni umugwi ufise passion cyane mu gikorwa cyo guhimbaza Imana, aho babikora nk'akazi. Ni umugwi ukunda gutegura amatournée hirya no hino ku isi, bikorana usanga biteye ubwoba mu stade menshi cyane. Hillsong mu nsiguro yavyo ku batumva icongereza, ijambo hill risobanura umusozi, song bisobanura indirimbo. Rero ubifatikanije byose bishobora gusobanura ngo indirimbo zo mu musozi cyangwa se indirimbo zo mu gasozi. Mu Gifaransa zitwa les chants de la colline. Uca wumva ko indirimbo zo mu gasozi ariko zihimbaza Imana zikongera zigatazira Imana. Rero uyu mugwi umaze kumenyekana ku isi, aho usanga ibikorane vyabo biteye ubwoba, birimwo abantu benshi cyane, abantu benshi kandi ugasanga ni ibikorane bikorwa n'abantu benshi. Reka nibaze ko mu mpera nivyakunda ndaza kubarungikira basi akavideo kamwe konyene k'indirimbo yabo. Nibaza ko nza kurungika nza kurungika imwe mu ndirimbo zabo. Hama mu abatarabibona nibaze ko ari bake cyane hano ko benshi bahize. Mu mateka uyu mugwi wakomotse mu ishengero rya Hillsong Church muri Australia, uvutse kuri Groupe de Louange yo muri iryo shengero, Groupe de Louange yo muri Hillsong yo mu ishengero rya Hillsong Church. Uza kwitwa les chants de la colline cyangwa se indirimbo zo mu gasozi. Abantu bayirongoye bagiye bakurikirana kuzikurikira, hatangiye Darlene Zech yayirongoye imyaka 10 kuva 1998. Nyuma haje kurongorwa na Raven Morgan, Brooke Fraser, hama Matt Crooker, Joel Houston, Miriam Webster, Martin Sampson, Ben Fielding, Annie Garrett and Jan Gillis. Ubu iyi groupe irongowe na Brooke Littlewood, umwana wa Brooke Fraser nawe yigeze kuyirongora ubwa mbere na mbere.